ngurankomeza cane mana umpe kwihangana mana sinze maramare. Aho twagendanye barakibuka ngw'imidugo naduze ndondera amahoro hamwe noyabura no bamaramaye cane mana umpe kwihangana mana sinze maramare. Iyo mubonye ingorane ntimuze muce mucika inkokora, komeza gusenga ahubwo ibigeragezo bizokwamaho. Erega hariho igihe nyene ivyo bigeragezo biza kugira ngo Imana ipime umutima wacu wo kuyikunda. Ndetse niko yabwiye abanyisirayeli igihe bari mu bugaragwa bariko baragenda, Imana irababwira iti narabacishije muri burya bugaragwa kugira ngo umutima wanyu wicishe bugufi ubone yuko ari jewe ndi Imana y'ukuri. Natwe ibigeragezo byose ducamwo dufate yuko ari ibigeragezo bije kugira ngo Imana itwibutse kwiriho natwebwe tuyisenge. Nico gituma tuguma twibaza ibibazo tuti mbeko tubona ibigerageza ari vyinshi ubwo turiko turakora ivy'Imana ishaka. Kuko iyo wikuye ku Mana n'akantu na gatoyi, Imana nayo iragusubiza ku murongo. Iyo uri gukora ivy'Imana itagomba, Imana irakwereka yuko uri gukora ibitari vyo kandi ikabikwereka mu bimenyetso. Muribuka amahoro twari tumazemo iminsi tuvuga tuti twebwe hadukoraniye ngaha twese nta wikeka ko hari mwugwaye corona, kandi Imana koko yarabikoze. Hanyuma mugabo turahimba duhimba ntaco yimena, twebwe nyene turiyanjanjwako Imana icisubira kutwibutsa yuko yaduhaye natwe dushaka kwimanuza. Nico gituma mwasubiye kubona corona dusubiye kuyibona mu mihani wacu. Muravye neza muza gusanga vyavuye ku bugaba bwacu, kuko muravye neza n'ubu Imana iguma itwereka yuko idukunda, kuko ico kiza ca corona jesi ndahura n'uryamye ngo aryamitswe na corona. None ga ntuzaho Imana ntidukunda. Abantu batanguye gufatwa bose ubu bose barakomeye barakiza. Uno munsi turavye ibitigiri vy'abandura ni bitoyi cane, ahubwo ibitigiri vy'abakira nivyo vyinshi cane. Ibi vyose vyerekana ukuboko kw'Imana ko kubirimwo. Twiyanjanjwe ko yabanje kudukubita gakofe kugira ngo natwe twumve yuko iyo dushaye ku Mana dusubiza ku murongo. Erega twari twabaye abayendiscipline. None sivyo uko buke uko bwije nama ndiko ndasemerera nti nyabuna nimugume mukurikiza amategeko ajanye no gukaraba no kudakoranako. Muga nkaza mbona bariko baragwana munda basomana. None ntimwumva ko twari twavuye mu nzira. Iyo umwana agambaraye imisi yose Imana iramugarura. Kandi cane cane indongozi zivuye ku murongo zasezeraniye Imana hahanwe umuryango wose. Muribuka isezerano twasezeraniye Ingozi mu kwezi k'umunani tariki 23. Indongozi zose zasezeranye guheba ubube gito, turaturira ubwo bube gito kugira ngo butuvavanure nabwo tuje mu nzira nshasha y'Imana. Burya dutashe twaributse gushikana iryo sezerano twasezeranye. Ubwo ntimushobora gusanga kubera Imana twayisezeraniye tugaca twibandaniriza mu byo twahoramwo. Imana nayo yavuze iti nanje ngira ndabereke akantu tuze turikebuka. Ingozi twasezeranye yuko tugiye gukorana umutima wa kivyeyi, tugakunda bene gihugu, ntitubatunganiriza ivyabo ntitubisahure, yuko tuzobakorera n'umutima ugororotse tutarinze kubaka ibiturire. Ubwo indongozi twarabigendeye ivyo. Mbega riki kibabwira yuko gusubira kutwereka ko kantu Imana itavuze iti reka ndabereke yuko hari habayaza amasigara cicaro. Nagira ndabasabe muri iri koraniro ribikoraniro ryo gusaba ikigongo Imana. Abeshi mu ndongozi ntitwashize mu ngira ivyo twasezeranye, twabaye ndarisizaha. Nico gituma iyi minsi 3 ari iyo gupfukama tugasaba ikigongwe Imana yuko tutubahirije ivyo twayisezeraniye. Dupfukame tuyisaba ikigongwe kandi twisonzesha.
kuko iyi shetani yatubujije kuva muri bibi, ni shetani ikomeye cyane. Iyo shetani kugira tuyirukane, ndasavye mwese abagumyabanga iyo muva mukagera n'abataje bapfukame basaba ikigongo Imana, bongere bisonzeshe kugira iyo shetani iveho yirukanwe.